uyu munsi hari umunezero mwinshi biza Yesu Kristo yakoze. Amasi, 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 amasi. Haleluya! Vuga ngo mwami Yesu, Imana yakoreye Lize irankorera nanjye uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Icyari cyarananiranye biratungana mu izina rya Yesu. Mana ya Prophet of Jesus Joshua untabara uyu munsi. Amashyi kuri Kristo Yesu. We love you. Ndabakunda cyane. Je vous aime. Ati ndabakunda cyane. Namburiye kuri we love you kuko nivyo dadi wacu atwigisha muri Sabaoth International. Abashimye cyane ku Mana ya Prophet. Nivyo yatwigishije. Nari kuvuga ngo ntambure kuri shalom. Ivyo murabizi. Ivyo mutazi n'ikindi ako ka we love you. Urukundo adukunda, urukundo tumukunda. Uno musinje ngahanye ngo mvuge byinshi birengeje, ariko ndashimira Imana ndabo. Ndashimira Imana y'umuvyeyi wacu ya Prophet of Jesus Joshua. Nukuri mpagarengaha munsi y'aya mavuta shimira cyane Imana kubyo yankoreye kuva ntanguye kuza muri uru rushengero. Naje nk'urusaku n'ukuri nta n'umwe yari yanyambise, sinari ndabizi, ariko naragwaye cyane rwose. Ndagwara ibintu bita amafibrome mu Kirundi sinzi ingene bavyita, gushika n'abavuga yuko mfise inda y'abana batatu apana mahasa. Mugabo iyo nda nari nkaba nayitwaye umugabo twari twaragize mariage amaze imyaka irenga 7 ari ngaha muri Canada, ari ngaha mu Burundi, nanje ndi hariya muri Canada. Naragerageje ibintu byose kugira ngo ashobore kunsangayo, hama ntiyashobora kunsangayo kubera ibintu by'amaviza bigoye. Jewe rero ndaza inje ngaha anye kubera gusa ku rusaku nza muri Sabaoth Church kuko nari narabuze ahandi hantu ngenda, nkaja ngaha onye saba ko bonsengera, kandi nari ntabwo kugira n'ingorane yuko bavuga ngo mfise inda y'abana batatu. Ndaje nkavuga iyo nda noba nayikuye hehe k'umugabo tutari na kumwe, hama bigatera n'ingorane. Abaganga bo muri Canada bakampima bakambwira ati wewe iyo ni kanseri irimo dutegerezwa kukubaga, ariko kugira ngo tukubage nifo kubanza usinya kuko hari igifibrome kimwe cicaye ahantu habi kuri bifurcation, ushobora gupfa kuri table d'operation. Ikindi nashobora kuvuga ati wewe tuzohava twibaza yuko harimo n'amakanseri. Ubwoba buranyica, ndavuga ati reka ntahe ngo ngira nze gusezera abavukanyi banje bamwe turi kumwe hajya ndaza, ariko ntabyo nababwiye kubera n'ubwoba bwinshi. Amasengero yo muri Canada naragiyemo sinoya hari urukundo angana abapastori bari barasengeye ntimumenye ukuntu bangana nk'ababwira basengeye, ariko narashitse ngaha kubera urukundo rw'Imana. Inza muri Sabaoth Church, nje muri Sabaoth Church Imana irangirira umuntu turahura na Prophet. Tuhuye na Prophet ndamuskagira ati je nkamwereka tensengera ngaha. Prophet araseka ambwira ijambo rimwe gusa, kw'ivyo Imana yaramaze kubitunganya. Abashimesi cyane, abashimesi. Nawe sasa Imana yamaze kubitunganya mu izina rya Yesu. Prophet agishikana igatunganya mu izina rya Yesu. Natabita kurisha Imana yabitunganya mu izina rya Yesu. Amashina perukeshi kuri Yesu Kristo. Aho rero jewe mpavuga ati Mana yanje, jewe nashaka yuko mu sengera ibintu iyi
operasiyo bazongera ya mafibrome nukuri ibiza bigende neza agaca ndaba gatonye akihorera. Yambwiye ati ijambo rimwe gusa, ambwira ati wewe umwaka uza uzogenda kuri aeroporo yo muri Canada uzokwakira umuntu kandi uzoshima n'Imana izokwereka sinye utazopfa wibagiye mu buzima bwawe. Jewe nanje ntabura kuvuga ati ibyo byose ntarambwira n'ibiki iby'umugabo wanje ko nahevye naje ngaha nukuri na dosiye muri Canada yatakaye bene data iburaya idosiye y'umuntu ikatakara umuntu yarayuze atangiza none ndavuga ati none uyu muprofete kabisa ndiandani anajua vitu gani yukumenya ko umugabo ibintu by'uwo mugabo jewe ko nari narahevye jewe ko niyigwariye ko naje gusaba kugwara. Dadi ambwira ati we gusa emera kandi ugiye kubona. Hanyuma arasengera ndasubira muri Canada kandi uko yabivuze niko byagenze. Operasiyo iragenda neza ndakira ndi muri operasiyo nkirwaye ndamwandikira ndari namubwira ati bariko barandungika ku mu-onkologe umuntu w'amakanseri. Dadi arambuza ati wewe nta kanseri ufise ntujeyo kandi sinagiye kandi gushika n'uno munsi nta kanseri bigeze bantora amafibrome yarakize nukuri n'ubuntu bw'Imana niba mubona nuko mpagaraye ngaha kuko ariho abambona bakavuga ati mbega wa mukobwa aracariho wa mugore aracariho. Umwaka ukurikira nk'uko yari yabimbariye uwo mugabo wanje idosiye yiwe yo muri Canada ya Immigration Canada irashoboka. Hanyuma nza mbona umugabo aranshikiriye. Abashimezi cyane. Amen amen amen. Mukora bashimwe abantu biteze gitanga. Abashimwe mu biteze gitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Arabatuzi mbere y'umuvugishwa tukaza dufise amaprograme ivyo dushaka kubaza. Mugabo nukureka tukamuha nawe Imana ikamwumviriza ikamubwira ibyo ishaka. Shishaka kuba muremure cyane kubandanya byinshi mugabo nashaka ndababwire kuva ubwo bishikirwe naciye vuga ati jewe ndikonekise kuri ubu buvugisho jomo connect kuri aya mavuta iyi shengero ndayigiyemo ndayikonekisemo kuko ndabona ko hari urusengero ugendamo bakagusengera kandi ukabona na produit ukabona ibisohotsemo wewe ahandi nawe ukagenda ari aleluya ntubone n'ikintu na kimwe. Jewe naciye nikonekita kuri Dadi ndavuga ati jewe ndagumya hasi ndisubira kugenda ahandi hantu. Bene data Imana iravuga ati ko wikonekise ngaha reka ndakwereke ibyo utari bwabone. Umunsi umwe Dadi sinzi ukuntu twari gusenga kuri Zoom aravuga ati nihagira umufisi ikintu uratange ndapfa kuvuga ati reka ntange gutyo kuko nari namaze gushima nari maze kuronka ibintu byinshi. Indwi ikurikira kubera iyo connection nagize na Dadi wacu Imana irampezagira ndaronka amadolari 10,000 mu konti yanje ntazigere byashitse. Abantu bakorera amadolari bagiye gusamaza uraba ndikonekisa mu izina rya Yesu. Ubushobozi bwamukoreye buramorera mu izina rya Yesu. Nanjye ndakirico gitangaza amashi kuri Yesu Kristo. Mama niliye jambo ubwira abantu baze ngaha bagwaye. Nashaka rero kubabwira wowe umuntu ugwaye niwizere gusa wewe niba uvuga ati ugwaye fata urafata kuko turi munsi y'amavuta ukira utazi n'ingene ukize. Amen. Inasifika imisoro parole kugira ngo umuntu wese akire. Sinoheza kuvuga ntababwiye nk'uko byanditswe muri Apocalypse 11 Apocalypse 12 le verset 11 bakuramba bari hamwe igifaransa kugira umusengere babivuga pasteur bavuga ati ils l'ont vaincu par la parole de leur bouche. Ati babonesheje ijambo ry'urushimwe ntayo kwabo. Uyu nayo yanjye rero ndiko ndataha signifique
amaze